Kagame ico wewe abashaka avuga ati nkagutuma kwicana nyuko wawe. Urumva bro? Nkagutuma kwicana nyuko wawe ari Kagamuye. Uraza kubikora. Akunda abantu bamuyoboka ijana kwijana. Warabumbe urazi ko Jay Paul waramuzi bunini yitwa Jay Paul. Jay Paul nuba musi umwasi mugano uvuga ati ikinyuma kibara musi nikibara umwaka. Urawuzi? Ni kwa kunini kubyo biri kubiraba kuri Kagame. Musanzwe yaraduteye ubwoba, bamu musibu y'ibinyoma iki abazungu bakuvura misi bagirane. Ubu rero byaramaze kugira. Umwanya n'umwanya woza wumva nabajya bari kuruye indege Havyarimana. Na list igiye hanze umwanya n'umwanya. Ngikireye. Cangaruka muri za diri za kera z'ukuntu Kagame afise mission y'u Burundi. Ibiganiro birahari, amateka arahari, akoro yarabaye hagati yabo n'abazungu. Sivyo? Bamwemerera gutwara amamanda n'amamanda ariko nawe akabaha kano karere. Ivyo birazwi kabisa birazwi. Rero sivyo guhisha. Niyo mpamvu ubona tuza ngaha tukabivuga. Rero abazungu hari mission bahaye President Paul Kagame. Peut-être ko bifuza ibiri ngaha mu Burundi. Boba barahasize. Kuko hari amakuru avuga ko ababirigi basize banyegeje ibintu byinshi ngaha harimo n'ubutari. Urabona ko Burundi bumaze igihe bwimba ubutari. Namba babwiye ati komisioneri kuko ujyanya mwaka karere tumuzi nk'umukomisioneri w'abazungu. Tuko turaraba neza kuko ndumva numana ngo kubaza ibibazo byinshi. Tuko turaraba neza u Rwanda n'ubutegetsi bwaho buhagarariye na Kagame ari umuserikuzi wabo, umukuru wabo ari umuvyeyi wabo. Ari we se banyarwanda niko bavyita. None ikintu kimwe nashaka ko wotangaza mu Rwanda nimba baradukurikirana ko abanyagihugu bahari ego bisa no guhanura canke bisa no kubonera kagohe abanyagihugu abaturage baho ubabwira iki no munsi cyambere mu Rwanda nago mashimire abantu bahagurutse bakavuga nk'aba ba Padroma ndavuga aba Robert hari abantu benshi mu Rwanda bamaze kanura bagira imbono. Rero haragize yaho abanyarwanda bikura ko kubera ko kwama umuntu ari kararirimba ngo turateye imbere abandi bagira bapfi wowe udafise n'ubusha bwo kuvuga ati mana ndake ati no kuri bintu sibyo. Ukumva we bakagutegeka ati genda uvuye ku Rwanda rumeze neza nta kibazo na kimwe kiriyo. Ego nshuti bagenzi uyu munsi tubazaniye iyindi nkuru nshaje idasanzwe. Uyu munsi sanguze wacu agiye kutuzanira kore sabone kandi ndabingiza mukore sabone subscribe ego kugira ngo mukomeze kuvyumviriza. Ikintu twabemereye kwanza ikintu cyambere twabemereye amakuru ubu nukubaha ibigezweho kumwanya kibiriraho niko bivuga. Mukorere subscribe ego like share na comment kumuri commentaire muhasige muhari mu comment ndabinginze ku commenta bituma bitanga izindi nguvu kuko ibi tugiye kubereka tugiye kubashikiriza ni ibintu bidasanzwe n'amakuru agezweho n'amakuru adasanzwe ndiko ndabona amakuru adasanzwe kuwo wese ntiyifuza yuko ayo makuru yo mucika. Ego mukomeze kudukurikirana muteze iyo uyu munsi dufise umushitsi uyu munsi dufise umutumira adasanzwe azi kubishikiriza neza maze akadusobanurira neza ibyo bitumvikana. Abantu bifuza kukubona bavyandike muri comment. Rero ku bantu bifuza kumubona kukubona bavyandike muri commentaire bavyandike muri commentaire ku bantu bifuza kumbona muvyandike muri commentaire ndabaha ikaze. Ego rero tugiye gutangura kugira ngo mwumve ibigezweho uyu munsi. Ego hari kibazo rero uyu mutumire wacu mfise nshaka kumubaza ariko namwe munkurikirane kuko ikibazo ngenda mubaze nico narimaze yumviye bare kuriwe kubaza muri commentaire. Ego bora commentaire nico kibanza kabisa duhora tugirane tuganiriramwe. Ego cyane rero nshaka kubaza ubuheze yaravuze ikijanye n'u Rwanda ariko ndavuga ati none tuvuga imisi yose none kwiriki u Rwanda rwamarugaruka imisi yose mwasi wacu n'u Rwanda mwasi w'u Burundi n'u Rwanda ngomba rero kumenya aza gute uwo mwasi gute ko nabibona nanje ubwanje nshaka kubimenya kugira ngo nanje menye neza ko ari umwasi nanje ntazaze iwanje ngo nemere kuvuga ibifu y'u Rwanda n'u Burundi aho yazananye. Ego aho yazananye mu busanzwe kera urabona hari ikiganiro cacu witwa Paul Rusesabagina na Mendaraba mu Rwanda jamutama ndamukunda muri
za 90 kumanuka cyambere mu Rwanda navuga ko u Rwanda n'u Burundi navuga ko uwo fete gwera no ku ngoma y'ucabo Rwanda n'u Burundi ntibigeze babana neza. Abarundi abanyarwanda uramarije ngo abanyarwanda ngo no barundi kubera aho byavuye musanzwe tugurazi ko musanzwe kino gihugu cari gugukimwe bakije ni nkuru rayizi ego ndakunda cari gugukimwe mugabo hamaze kuza izi ntwaro za Republika ibintu byaragiye biracangara biragirana no ku ngoma y'ucami abami b'u Burundi n'abami b'u Rwanda bamye bakuzana nyako urumva rero bino bintu biko biraba ngaha si ibintu rega vyije ni ibintu byabayeho kuva kera ibintu byo gukozanya ko u Burundi n'u Rwanda byaramyeho none ivyo byaba bifise imbere iki byaba bishaka kuki je sindabitahura none munsi u Rwanda ntirushaka kwemera ko ruri munsi y'u Burundi sagaje Rwanda n'aba petit frère ni kwa kuntu nyine mu petit frère usanga agira guma menga yikomeje afisa akanyari kuganza yakomushaka kukuganza ariko u Rwanda abantu babizi neza igihe Gregoire Kayibanda afashe u Rwanda ninde yari yamurondereye independence ariko agasore uzugende wandike no wo kwareka kuri Google independence y'u Rwanda rohero ya independence y'u Rwanda ni umwami wa ni muganwa Rudoviko rwa gasore niwe yabarondereye independence sibyo rero sinzi ko kwikanga ubuto kwa kuntu mu petit frère usanga ashaka kwigira umuntu munini urumva nayo ubundi u Rwanda n'u Burundi byamye bikozana nyako bitandukanye rero n'ubu ubuhunye rero u Rwanda rwagiye kuronka uyu mu president akunda amafaranga mu president akunda amaraso Paul Kagame ibiho bishabigirante bica birayanga bivuga ko hari abanyarwanda baje ngaha anye barakora genocide barica barundi bari bahunze za Senkanefu baza ngaha mu Burundi sivyo ya mugabo abanyarwanda novuga iki ufite abanyarwanda novuga ko bazari inkotanyi zaje ngaha mu Burundi zirica abantu urumva akajagari kose je no vuga kabaye mu Burundi kabaye kubera abanyarwanda none ariko ikintu kimwe jewe ndiko ndibatsa uravye ubu Rwanda n'u Burundi akenshi barakunze kuvuga ko u Rwanda ruzanamo ibintu bijanye n'amoko ariko rero ugasanga menga nayo moko bashaka kugira ngo yazane mu Burundi aho ndaza kwashika unkundire maze meze kino kintu kugira ngo abantu badukurikirana batahura ukuri canke bamenye ukuri kuko twebwe dukora vya biganiro bishobora gukuramo akantu bungutse baragenda muri Kongo ngo batemanye ngo ubunyene ngo hapfijana ngo baragiye ni bo mugabo fo dukora ibintu kugira ngo n'umuntu weje yumvise ikiganiro ashobore kuvuga ati kumbe bino bintu byarabaye urumva ariko ndavuga nti u Rwanda rwarose president akunda amafaranga menshi ariko ndavuga ko muri za Senkanefu ngaha twiciwe abantu benshi abanyarwanda bari bajino urumva ukuvuga umubano ntiwamye umeze neza cyane kubera ko u Rwanda ruprofite imisi yose u Burundi buri muri desordre u Rwanda niho ruprofitira namaravuze ko u Rwanda rufite politike y'abazungu politike yobeye politike basi wewe yo kugutanga nk'igitambo urumva bagwanda ufite politike yo kuguheba wewe ukaba mu bibazo kugira nanje mbeho neza mugaba apana ni minority apana abantu benshi abantu bari kurusha nivyo bibazo biko birabera no mu Rwanda haje u Rwanda rufise magorofa rufise iki mugabo biraba nakagwe gatenya ko muri FPR ni bubatse bijya bintu sivyo no kuvuga ikirere u Rwanda byagiye kuba nabi rero biraba nabi urabona kuva ashitse ku butegetsi President Paul Kagame akarere niko basubiye kuronka amahoro ndavuga abakongomani basukura abakongomani bamaze gupfa kuva 1994 ibenshi gose bari mu miliyoni 10 zirenga bibaza abantu miliyoni 10 zirenga bishwe n'abayibingira ababayibingira ba James Kabarebe ababayibingira n'abantu kabisa Kagame yatoje kwica apana kubabarira yatoje kwica abanya hari n'abantu ngaha mu Burundi bishwe n'aba
abayibingira bakubwira aramaze kwica amamiliyoni n'amamiliyoni. Nico gituma president ubona mukunda wo mu Rwanda. Rero twebwe politiki abahora batwara Burundi kera barahuza na Kagame kuko hari amakuru haravuga ko president Buyoya yigeze gufasha Kagame bagiye gukura mu buto, sivyo? Sinzi ari kubera ko sinzi impamvu zyo bari baradirinza rono, urumva mugabo impamvu rero ubunya byunyutse umubano kunyuka, umubano w'u Rwanda n'u Burundi kunyuka kubera ko FPR u Rwanda rwajwe gutwagwa n'amabandi ibandi. Ariko ngaho bakubwiye ibandi banzenze gatonya, bakubwiye ibandi byari ndiri kubwira toki hajya mu nzu injirayo abari bose wice hamakuru y'ibiriyo byose bazika kamabanda ko uno atabyo kwitwa ngo umubanyi ngo ujya ngo azogira gutadoja muri insekirito yabo. Niho rero byatanguye kwavira u Rwanda ruronka FPR aba president kabisa babanwa marasu bagizene ibyo rero par contre none president ntubyuka avuga ngo bamubajije igihe azokugurura umupaka nibo kabivuza atega twugure baca barara bapfuye abantu urumva no kuvuga ikirere cyangaruka muri za diri za kera z'ukuntu Kagame afise mission y'u Burundi. Ibiganiro birahari, amateka arahari, akoro yarabaye hagati yabo n'abazungu, sivyo? Bamwemerera gutwara amamanda n'amamanda ariko nawe akabaha kano karere. Ivyo birazwi kabisa, birazwi. Rero sivyo guhisha, niyo mpamvu ubona tuza ngaha tukabivuga. Rero abazungu hari mission bahaye President Paul Kagame, peut-être ko bifuza ibiri ngaha mu Burundi boba barahasize kuko hari amakuru avuga ko ababirigi basize banyegeje ibintu byinshi ngaha harimo n'ubutare. Urabona ko Burundi bumaze igihe bwimba ubutare. Ntamba babwiye ati komisioneri kuko ujyanya mwaka karere tumuzi nk'umukomisioneri w'abazungu. Paul Kagame ni umukomisioneri w'abazungu kabisa. Ariyo mpamvu ubona kano karere yari yarigize ntuzenya umuntu akomeye. Kare nariko ndakora live umuntu umwe acaraho arakomanta ngo Kagame ntakinishwa bro. Urumva no kuvuga iki yarigeze igihe arashigikirwa n'aba bazungu kugeza aho twumva umengo agizene aratinyitse. Harageze igihe abaho ubuzima bwo kwica abanyarwanda bakumva ko abanyarwanda bose kagamutumuvugiramo. Bro niwe Kagame ukuri. Niwe Kagame yatwaye u Rwanda imyaka 30 kumva ko wewe uza kumuvugiramwo meme n'abagenerali aba James Kabare bayiringira bro. Nabantu yiremeye avuga ati ibi nibigugu abandi bazoza ndakoresha bigiye kugenda kunyenda kuru. Kagame ngena meze rero muhungu. Ngena meze. Wewe ushaka kubura umuhutu, ushaka kubura umutuzi. Ibyo we ntibimuraba. Kagame ico wewe abashaka avuga ati nkagutuma kwicana nyuko wawe. Urumva bro? Nkagutuma kwicana nyuko wawe ari Kagame uraza kubikora. Akunda abantu bamuyoboka ijana kwijana. Warabumbe urazi ko J Paul waramuzi bunini yitwa J Paul. J Paul urazi ko imbuga ziwu ziriko zikoreshwa na mukuru wa J Paul. Apostinga amateka ya Kagame. Kandi J Paul agambaniwe na uwacu bamuhakazi muri FPR. Tachizi muhakazi umva wewe nkakubwira ati wewe uraza kwica mama wawe akazi curoba. Niwe Kagame bro. Urumva? Rero jewe ndasubiyemwo abantu biteze ko umubano mwiza w'u Rwanda n'u Burundi uzoboneka izi nkotanya amabandi agitwara u Rwanda. Nigikunda. Urumva kuvuga yuko Kagame abantu biteze ko akaroro ka hafi. Ntubona ko u Rwanda bagiye muri Kongo kwiba no kwica hama Burundi aja gutabara. None umuntu ngobana ni uko umenya ati jewe hajya ahantu haraba nk'umusuma kandi uwo musoma amagenda guhuhutira abandi bantu yindi mihana. Kwivyo rero nzokamanza gutabara ujya muntu yamayibwa nabajya abantu ujya muntu ntimugira mukuza. Abantu rero bifuza ko abantu bibaza ko u Rwanda no Burundi hazoba imigenderanire myiza canke imibano myiza bifireke hagitwara abamani.
agitwara Kagame agitwara Kagame n'itsiko giwe n'amabandi yiwe bro akarere dufise ibibazo umva ko bitoroshe none kugira ngo ibi bintu bihagarare umuti togwa n'uyuhi kugira bino bintu bihagarare bega bohava bafuta Kagame nuko zino nkotanyi ziva ku butegetsi kandi hasigaye igihe kimwe rega bariko barahera bariko barahera kubera ko process abagira babwiye ati mwebwe muzosha oya ntuzenya kabumba nyamwasa ni wegeze kubwira inkotanyi ati mwebwe muzogenda muyonga urumva kugira kano karere karonka amahoro kandi biriko biraba kubera ko nibaza ko izi nkotanyi twamaze kuzica intuzenya twamaze kuzica umurizo zisigaranye urumva no guhagurukira rimwe zino nkotanyi twazigwanya twivuye inyuma urumva bakahava kubera ko ni kiganiro myenda cha process abandi ava 1990 nubwo haba hariho makonflikt aya naya mugabo nta tension yigeze iba hagati y'Urundi n'u Rwanda nkuko urumva nta tension nta bakongomani bigeze bicwa kuri urugero kuri president Paul Kagame nta mu president w'u Rwanda yigeze agenda guhotera abakongomani bro ibyo urabizi urumva yaka karere kari kameze bien sana bro bien sana rero ibintu byaje kuba nabi igihe Museveni aduhaye uyu president Paul Kagame kurazi ko Museveni ari we yaremye Kagame president w'u Buganda ni we yaremye Kagame rero yamuremye acaduha shitani yafuma arondera undi muntu abazungu bakamuta umundi mugabo rero bumva abazungu nabo ntiwo bashinje bari bakeneye umuntu w'umwicanya akora nk'ibinyene urumva akora nk'ibinyene nuko rero umunyagitugu Kagame abaho ibi byo kuko jenza kwivugira ibintu ukambwira ngo Kagame ngo ntakinishwa bro urumva abantu abo tugiba tugikeneye Imana abantu bigira Imana kwiyisi none gute wigira Imana kwiyisi man yebeke gute wigira Imana kwiyisi umva niba byoroshe ariko rero ndiko ndumviriza ukijanye n'amakuru y'u Rwanda n'umukuru wayo Iganza Kagame iboneka kandi simaze kuvyumva kuri wewe gusa mbe urazi n'ubuzima buri mu Rwanda maze kuvyumva kuri je gusa no kuvuga ubunya isi yose yahagurukiye Kagame ni kwa kuninye nuba musi umwasi umugano uvuga ati ikinyuma kibara umunsi n'ikibara umwaka urawuzi ni kwa kunine kubyo biri kubiraba kuri Kagame muzanwe yaraduteye ubwoba bamu musibu y'ibinyoma iki abazungu bakuvura misi bagirane ubu rero byaramaze kugira umwanya n'umwanya woza wumva nabajya bari kuruye indege Havyarimana na list igiye hanze umwanya n'umwanya akarorero urumva abazungu barageze kumufunifunika nico gituma Kagame ari tayari yo guhemukira gutanga ibitambo bya president bose bo ngaha muri East Africa kugira ngo agumane confiance ku bazungu kuko wenye narazi bisanga yakoze mu Rwanda wenye narazi bisanga yakoze mu Rwanda wenye narazi bihindutse cyabari kibazo gikomeye urumva yego kwanza wize utuzi n'imborega none kigore ndiko ndumviriza amajambo ajanye n'ubutegetsi bwa Kagame ngaca numva ko n'abasanzwe bari mu ico gihugu ca Kagame kuvuga abaturage bavuga mu Kinyarwanda abanyarwanda bavuga ngo abaturage imindi utaruzi yego Kagame urazi ko hari abaguza atunga bo mu Rwanda bamufashije gufata u Rwanda benshi abose no kuvuga Kagame umuntu wese azi amatrasi yiwe yagera cyane mu Rwanda amanyanga yagura kurazi uri kuragwana azi ko hari abanyamitahe bagwa amafaranga no kuzana ingabo mu gihugu biba byoroshe my friend rero hari abantu bamusponsorije sivyo abantu rero bamusponsorije kugeza isaha nta numwe agihari bose yagiye abica urumva gituma ndakubwira ko mu Rwanda ari bibazo bikomeye wanashima jeje ari ramye ndarabe kiganiro mbona abasirikare muri gituma ndakubwira ko ari Bugesera bro kiko ndashaka kumva hano ha akwe gituma byo mu Rwanda ari Bugesera bariko baravuga amateka ya genocide
maze imisi mbona abasirikare bo mu Rwanda ba general ari bo bavuga amateka y'u Rwanda. Uje umusirikare araza amateka y'igihugu. Nta bantu babariza amadoktora babariza ibintu bikomeye aba histoire biki urumva sibo bavuga amateka y'igihugu. None urazi gituma bavuga amateka y'igihugu abari kuyavuga yose bose baragiye man kandi uje kubivuga yo abivuze yo bivuga bitandukanye n'ibyo bo bakoze ko mu mateka y'igihugu tuteza kusulinya ko habayeho ubwicanyi bukabije mu Rwanda sibyo genocide tegereza kuzamwe ariko bo bantu bakwandika mu mateka by'ukuri baje bakayavuga ibaza amateka avugwa n'abagenerali ntavugwa n'abantu baciye ubwenge mu gihugu mu Rwanda no kuvuga iki Kagame wenyine arazi neza ko ibyo yakoze hamwe bigiye hanze cyo ari kibazo gikomeye kuri we mugabo rero irimbuka giwe bizorangira bamutumye gukora mu magafi ari bo bamugaragaje niko bizogera birumvikana ariko ikibazo nacyo ndabaza umutumire wacu uyu munsi ukagira ngo utwereke byinshi kuko ndiko ndamenya byinshi nacu bwanje niko biranyereka neza ko mu Rwanda n'ubutegetsi bwa Kagame ibyo niko ndavuga ku baturage baho niko babyita mu Kinyarwanda borohewe gose abaturanye bararembye kabisa umva bafiriye mu ibanga abaturanye bararembye ndiko nakubwira baya mu gihugu cy'u Rwanda nkuvuga iki nta kuzwira Gihugu cy'u Rwanda ibimenyesha ko byose namye ndaraba ikiganiro cy'umunyemesha bakuritwa Yago mu Rwanda urazishazitse ndaza kwagaruka ariko byo bamadije yazize yuko yafashije abaririmbyi b'abarundi ibaze gutumira kuri televiziyo yawe umurundi ubu yarangwaje ko no kwicwa ubari hehe mu Rwanda mu Rwanda itangazamakuru ryose barihinduye ibya Kagame ariko rero uramaze kubona mutumire ndaguciriyemo harakantu uvuze ati ngo burya ngo hari umuntu uzi muri yatumiye abaririmbyi witwa Yago nako maze baca baramuhiga buhongo yari kiri kuna Double J none bari bapfuye iki aho hantu no kuvuga umana kubwire ni yatansira hagati y'u Burundi n'u Rwanda mwe nasanzwe mvuga no kuvuga uwobo nta munyarwanda yigira yipfuriza iterambere mu Burundi ronda kugije ukuri ibibazo twebye iwacu nibwo butunzi bwabo niko biri that is true twebwe ibibazo by'iwacu n'ubutunzi bwabo twebwe tubuze igitoro hariya n'amashimeshi twebwe tubuze amadevize hariya n'amashimeshi kubera ko baba babona neza ko turiko bariko barananiza bo batanga raporo rega ko babatumye atakaza ko karagenda neza umwanya n'umwanya abanyagihugu baragumuka bo mu Burundi kubera ko gahunda yabo ni ngaha imaze imyaka 40 bariko barayitegura kugeza n'isaha ntibaragira ntibarahagarika ni kimwe nakubwira tension ihari yacu nukuvuga bo nk'ubunya urabona abaririmbyi baba bafise fame nini none ngujya Yago bamwagiriza ko yatumye bamenyekana ngo mu Rwanda bazo umuririmbyi mane wewe yabikoze ariko arafashe mugabo umuririmbyi bakamwagiriza ko umuririmbyi abo baririmbyi bamenyekaye mu Rwanda bifashijwe n'uwo Yago bari mu buhungiro President nani wabo uyu first lady wabo Jeannette Kagame aheretse guhamagarira urwaruka gose go mu Rwanda kujya ku mbuga batukanye batukane kabisa beruye batukane ubone bariko baratuka indongozi zacu z'u Burundi ibi bintangazo naka kubyumva muri libu ndumva nivyoroshe ariko rero none ko igihugu ari kibanyi tuvuga ururimi rumwe ari kera ego tuvuga ururimi rumwe none bazo mubanyi aka kwica igihugu kako kwica umuntu kubera yahaye ijambo mu Burundi kuri televiziyo urumva ahantu bageze mu gihe twebwe bamaze bakora ibiteramo muri za 2020 kombe ari bo bafashe tele ngaha mu Burundi muna kubwira twebwe abarundi mane zoduhezagira tumugabo mugo tuko tugwana na seki bimwe aka karere Burundi bubaho cyane
abanyarwanda barigeze kujya inoti ngaha baza buri mutwe we atakibazo muga ibaza umuntu kuzira kiganiro wahaye umuntu nivyoroshe cyane nivyoroshe rero tuko turaraba neza kuko ndumva numwana ngo kubaza ibibazo byinshi tuko turaraba neza u Rwanda n'ubutegetsi bwaho buhagarariye na Kagame ari umuserukezi wabo umukuru wabo ari umuvyeyi wabo ari we se banyarwanda niko bavyita none ikintu kimwe nashaka ko wotangaza mu Rwanda nimba baradukurikirana ku banyagihugu bahari ego bisa no guhanura canke bisa no kubabonera akagohe abanyagihugu abaturage baho ubabwira iki uno munsi cyambere mu Rwanda nago mashimire abantu bahagurutse bakavuga nk'aba ba Padroma ndavuga aba Robert hari abantu benshi mu Rwanda bamaze kanura bagira imbono rero haragize yaho abanyarwanda bikura ko kubera ko kwama umuntu ari kararirimba ngo turateye imbere abandi bagira bapfi wowe udafise n'ubusha bwo kuvuga ati mana ndake ati no kuri bintu sibyo ukumva we bakagutegeka tigenda uvuye ku Rwanda rumeze neza nta kibazo na kimwe kiriyo kandi ibibazo byuzuye vraiment abanyarwanda bararushe nubwo badashobora kubivuga abanyarwanda gusa kandi maze kubabonamwo barafise akantu ka confidence yego urumva umunyarwanda ngira nubwo yoba yaraye ubusa ntabikubwira none kwijambo ryanje nka jewe nagutumiye no munsi kintu nashaka kugira ngo bumve basi uhimiriza canke uvunira akagohe abaturage baho n'igiki hanini boko kwikura ko ino ntwaro y'agacinyizo byoca hehe kandi uva ko bafise igikenye byaramaze kucamwe ivyo ntibikwa ngo byaracahe byaramaze kugira ntambara muri Kongo yaradefinishije Kagame je ntambara muri Kongo niyo yaje gukura Kagame umva rero bahomore ntambara muri Kongo yararangije Kagame n'inkotanyi zigo zose FPR yose umva rero bahomure kwera kwinzira ni keso y'umwanya tuvuge ko ari umukiza yaje kugira ngo akize ya ni keso y'umwanya oya ni cagihe nyene erega ntavya Imana yatwaye ijya myaka nyine yatwaye imyaka 30 nabo nyene hageze ko babarika neza cyane rero tuvuge muti uburongozi bwabo bwakwiye uburongozi bw'inkotanyi bwakwiye neza cyane tuvuge muti muturage we mu Rwanda wowe urushe wowe uremerewe wowe wumva yuko urakoresha rero igihe cyawe cyo kuruhuka kirageze kuko turazi neza hari benshi banka kubigaragaza kuko bacha barakumugona none rero umva tubare benshi twara u Rwanda umuperezida zo twara u Rwanda iyi system yuko bamwe binjira mu gihugu abandi bagasohoka aduza abantu wanyishe bagire nk'iki ubumwe bw'abarundi bazokuri ico bita ubumwe bw'abanyarwanda ushatse kuvuga nko abarundi bafume barungika ba expert ubira sidaheza bafume barungika ba expert nka 10 bemera baze kugira stage mu Burundi tubiza ati ubumwe bw'abarundi twabigendeje ukwe aho nyavurima kizofasha abanyarwanda rero abanyarwanda sindubanka mwene wacu yego itubanka ni kwa kuntu nyene barongowe n'amabandi kandi je kintu kimbabaza n'umuntu aguma avuga ngo barakomeye hehe bakomeye he none ndakubaze muga wewe uri hagiye ubayeho kubera umuzungu yagushize ko support uje ku butegetsi wewe wenyene siwe wizanye CNDD-FDD durazi ko yizanye CNDD-FDD yarizanye CNDD-FDD nta muzungu yayishize ngo genda hajya CNDD-FDD yari bari umunyeshuri ga kuri kaminuza baratswe barayibaswe kwica akacatoroka acagenda kugwana none ntubizi nta muzungu yafashe ngo mwebwe ngo arakrea nk'iza El Shabab ngo arakrea za oya mwe kuvuga ati muhungu muri hehe siko byagendaga muzee mwe muri hehe turi muri V5 igihanga uri muri V5 ndaje muduhurira he urumva niko CNDD-FDD yavutse urumva ukazuza swayiremye nk'umuntu yayiremye nta muntu numwe cyo gituma utozuzana inkotanyi FPR inkotanyi uzigaye na CNDD-FDD urumva kuko inkotanyi zaremwe n'abazungu CNDD yaremwe na bene gihugu nico gitumva zuko hari intwaro y'agahotoro intwaro irasanzwe intwaro yo kugira ngo yo gukumira c'est ça urumva za ntwaro nyene z'amakudeta zimwe z'abazungu nyene urumva z'amakudeta muzungu akubwira ati uyu mukuri bana urumva turabaha kuraho urumva ibyo senderisi umva nico gitubona kugira hajya FPR zararangiye kubera ko shobuje wa mugambane canke yaguhaye idiri ukaguma unanigwa birangira kugaritse
nuko biri. Ego none mutumire wacu mu kurangiza ngomba ugicushikiriza kandi wongere dusobanure neza u Rwanda n'u Burundi aya maherezo ko tubwiye ko amaherezo ari bizogenda neza nibikosora nibisubirako erega ibituvuga ari gihe bazovuga ati sha burya rero twego baramaze kuduhinyura atega twihanure twisubireko urumva mucyo gihe tuzobana neza rega no cyo gitunda kugira none gushaka mwene wacu yumvire guhindara abantu bashatse gukwita kudeta ukamubwira ati abo bantu bitsi wawe subiza uraro nega indongo zizacu zamazabivuze niba do abo bantu bashatse guhirika ubutegetsi mugabo none ababahe kadego yabarungize boce bavuga ati twarungitswe n'ujya nyine none kumba kumenya none mutumire wacu none aho agwera aho nyine twemenya gute ko rewe yabarungitse none we no president ntuyaziro ntuzi ko bahungiye mu Rwanda igihe bibonaniye imiti ivura abantu barashwe ntuzi ko canke abarakiyo ubwo usanga canke bo bari bakeneye intwaro yabo kugira ngo nabo bitwarire kuko barabona ati nandi ndacica hamwe n'abanezerewe ubwo wa Rwanda abo bakugira bashobora nawe nturabitahura we wa muzungu akeneye buno butaka acaca kuri komisiyoneri komisiyoneri washorokirita abakozi bani yombara urumva bakora deal urumvaga mwene wacu bisigura ko niyo baza kuresisa ibintu byabo byose n'umuzungu yari kubatsinze misiyo yiwe yari bayakompri amatogo mwene gihugu tugatangura gucinyizwa tugatangura kwimwa uburenganzira tugatangura guhunga kumwe babigira urumva nuko mu Rwanda tugatangura ujogoye yicwa tugatangura ubuntu bw'ubujagara urumva buze urabahanya abantu bakomeye ha mu gihugu bahegaritse ibyo bintu bazumva n'ibigugu biraje mu commentaire bitazi n'ibyo ari byo urumva biraje biragututse hari abantu bakoze amateka barabroka byose niba ndakubwira bro kame ngaho onye kuri ndayishimye nk'akarori ndumva ntivyoroshe mutumire wacu urambwiye ibintu bikomeye cyane mugenzi ukora dukurikirana urumva amajambo adasanzwe urumva ibintu tutari tumenyereye ni ibintu bikomeye byimbitse cyane rero ukwiye kugira ngo nawe ukore ko kakantu bitago sabone kugira ngo ukomeze kwamumviriza ibidasanzwe ku rubuga yego urumva ko ibintu bikomeye cyane najewe uyu munsi ndahumviyemo byinshi cyane urabona nakwemeje yego nakwemeje